abakorera mu gisata c'amashugwe basanzwe bakorera aho bita ku mashugwe hafi ya Atene Primaire mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bakiriye neza ingingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB yo guhana uwo wese azofatwa yakoresheje amafaranga y'igihugu mu gutaka amashugwe. Umwe asanzwe akora uwo mwuga Ndinzemenshi Daniel akaba yagize ica bivugako kuva iyo ngingo isohoka abakiriye menga barabitahuye nta mukiriya turasura kubona azanye amafaranga ngaha utumukoreremwo amashugwe. Benshi bazana amamombo bakazana n'amashokora by'amafaranga barabihevye natwebwe nitwobemerera nitwo vyakira. Abakiriya baraheze burya bakunda kuzana amafaranga barabakongomani ahubwo byaduhaye amahoro mbere na muri atiko tabikora nkagira n'ubwoba. Ku bwa Joseph Ndakoraniwe nubwo ishugwe ritatswe n'amahera ryazana akarusho gasumba yandi ingingo y'igihugu ni nk'iy'umuvyeyi ibwirizwa gukurikizwa. Kubera twahora turonka ko nk'umukati w'abana tukaronka ko ikiro cy'ibiharage c'abana mugabo iyo umuvyeyi afase ingingo nta wundi aza hejuru y'iyo ngingo. Naco gituma bamwe barabonye ko muri irya tegeko bavuga ati uwuzorenza ko azohanwa n'amategeko. Urumva rero ntiwoyemera kurenga ko bisha vyitwa kumenga ubaye umuntu utumva amategeko y'igihugu. Ndayishimiye Joel Batazira Cheval nawe akagira ati hariho ubundi buryo bwinshi bwokoreshwa mu gutanga amafaranga hatarinze gutosekazwa agaciro k'amafaranga y'u Burundi. Je nayakiriye neza kuko naje ubwanje ntibyahora bimpimbara naho nabikora kandi nanje bikampa amafaranga ariko sinabikunda. Numenga biri mu mico yo gutitura amafaranga y'igihugu cacu. Bo ntaco bahomvye kuko nubwibone bwabo kuko n'ibintu babona nko kuma Google canke n'ahandi ku mbuga zitandukanye zo hanze baca bashaka kwisirimura nabo ngo babizane ngahi wacu. Ntaco bahomvye kuko amafaranga washatse ko yawo umuntu urashira muri envelope canke ukayamugurira ikintu ukakimo. Sigura yuko uwo mutima wo gutanga amafaranga nimba ufise nubundi bizobandanya utarinze gushira mu mashugwe ngo utiture agaciro k'ifaranga giwacu. Twukibutsa ko ingingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB yo kubuza ko amafaranga y'igihugu asubira gukoreshwa mu gushariza ibibanza canke kuyashira mu mashugwe yafashwe kuwa 9 Gitugutu uyu mwaka. Ibanki Nkuru igasigura ko kugira ngo ayo mafaranga akogwe bisaba leta uburyo bwinshi. Kubera iyo mvo rero ngo birakwiye ko ayo mafaranga afatwa neza akabungabungwa.